Subire ndabaramutse n'abakaze mwese kabanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umunota ko yundi ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanywa ICTV bonesha kure mbye rudendi bashikiriza y'amakuru abavugwa mu bisata bitandukanye muri politike ubutungane umutekano ndetse n'ibindi biba biko biragaruka ko mu bimenyesha makuru vyose mubikurikira ngaha. Hari amakuru tugiye kubashikiriza haraza kugaruka kuyarabana na politike. Hari inkuru nziza kubakoresha umupaka abakoresha urubibe rwa Ruhwa baja muri Kongo, turaza kubibabwira bejeje gutangazwa. Ni inkuru nziza kubakoresha urwo rubibe rwa Ruhwa baja mu gihugu ca Kongo, ndaza kubibabwira muri ano makuru nabiteguye. Mu yandi makuru harabana na politike, hari vyatangajwe n'umushikiranganje w'imigenderanire w'Ubuyapani, akaba hari ivyo yavuze ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bakaba banabonanye. Turaza kubibabwira ivyayazwe nabo bategetsi. Umushikiranganje wa Japan ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu akaba yitwa Yoshimasa Hayashi, turaza kubabwira ivyo yatangaje ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nabiteguye muri ano makuru, muraza kubikurikira mu buryo bw'idonito. Mu makuru arabana n'ubutungane turaza kubabwira inkuru ivugwa mu ntara ya Bururi, aho harekuwe vy'agateganyo abapfungwa 26 bo mwibohero rikuru ry'intara. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru nabiteguye, muraza kubikurikira mu buryo bw'idonito. N'ayandi makuru yose ariko aragaruka ko turaza kugenda tuyakurikirayo ntakubwiye mu mfunyapfunyo, turaza kuyakurikira mu buryo buramvuye. Bana natwe gushika tuyasozereye. Ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri subscribe ubanza ugafyonda ko kugira uraje mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nkibi. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Severi usaba abashabigishamana kumenya ko bigisha abantu bakomeretse ku mutima kubera ivyagiye birashikira Uburundi. Kubw'ivyo bakaba bahamagarirwa kuraba ubundi buhinga bwo kubashikiriza inyigisho babaha. Pierre Craveri Ndayicariye awurongoye akaba yabateye ako kamo kuri uyu wa mbere mu mubonano yagiranye n'abapatiri bo muri diocese katolika ya Ngozi. Ni mu ntumbero yo kubamenyesha ibimaze gukorwa n'uwo mugwi kuva muri 2019 gushika muri 2022. Abasaba kandi abo bakozi b'Imana kumenyereza abantu kuvuga ukuri no kugendera ubutungane igihe cose bariko bigisha abakristo. Ivyo rero akaba ari ivyasabwe na Pierre Craveri Ndayicariye, uyo akaba arongoye umurwi Severi, akaba ari vyo yatangaje. n'inkuru yariciye kuma asonga. Muyandi makuru nkuko nari nabikubwiye mubwire kuri no nkuru irabana n'ubutungane. Mbere yuko turaba ibindi, mu ntara ya Bururi hakaba harikuwe vy'agateganyo abapfungwa 26 bo mwibohero rikuru ry'intara, mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi yo gutezurira amabohero. Abanyororo 26 barekuwe kuri uwa gatanu ubu wa 26 Myandagaro 2022 mwibohero ry'intara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Abarikuwe bakaba bagizwe n'abagabo 26 hamwe n'umukenyezi umwe, barekuwe kuri ubu wa gatanu. Kubw'amasoko yegereye pareke ya Bururi, abo bapfungwa bakaba barekuwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo kugabanya ibitigiri vy'abari mu mabohero. Ibohero rya Bururi rikaba ririmwo abapfungwa 241, abaciriwe imanza 106 hamwe n'inzoya 3, mu gihe ubushobozi bwaryo ari ibibanza 250. Mu yandi makuru ariko haravugwa nkuko nari nabikubwiye ko nza kubikubwira mu buryo buramvuye, ngira tubanze dutangurire kuri no nkuru irabana n'abakoresha urubibe rwa Ruhwa baja muri Kongo ngo bashobora kuhaca bakoresheje imodoka zishira hamwe Mapasa Car Transit.
ivyo rero bikaba vyatangajwe iryo shirahamwe rya Mapasa Car Transit zikaba zishobora gukoreshwa n'abo bantu nkuko biri mu itegeko inimero 530/156/kabu (2022) ry'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, rimenyesha umugenduzi mukuru w'igihugu ko kuva ubu abarundi n'abanyekongo biyunguruza bakoresheje imodoka zishirahamwe Mapasa Car Transit bashobora kwinjira mu Burundi canke gusohoka baciye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ahitwa ku Ruhwa mu ntara ya Cibitoke. Ariko umushikiranganji akaba asaba ingenzi zikoresha uwo mupaka kubahiriza amategeko n'amabwirizwa vyashizweho na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kugwanya ikiza karanda COVID-19. Twabibutsa ko uwo mupaka wari wugawe mu mwaka wa 2022 biturutse ku kiza ca COVID-19. Gushika ubu amakuru yo kwizera dukura muri iyo agence ya Mapasa Car Transit amenyesha ko guhera kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 30 Nyandagaro 2022 bazotangura kugira ingendo zija Igoma, Bukavu, Bujumbura ziciye ku mupaka wa Ruhwa. Yo rero akaba ari inkuru twavuga ko ari inkuru nziza kubakoresha ubwo buryo ndetse kubahora banyura kuri urwo rubibe. Akaba rero ari ivyo noba ndakubwiye. Nayo mu makuru harabana n'imigenderanire nkuko nari nabikubwiye mu buryo bw'imfunyapfunyo. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Japan arashima iterambere Uburundi bugeze ko kuva Evariste Ndayishimiye arahiriye kurongora igihugu. Umushikiranganji wa Japan ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yitwa Yoshimasa Yahashi arashima intambwe igihugu kigeze ko mu bijanye no guteza imbere igihugu mu bisata byinshi bigize ubuzima bw'igihugu kuvaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Ivyo yabishikirije igihe Evariste Ndayishimiye yaha umubonano umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Japan Yoshimasa Hayashi hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Fumio Kiyashida muri ya nama igira 8 ya Tokyo yiga ku iterambere rya Afrika yariko ibera i Tunisi mu gihugu ca Tunisia kuva kuwa 27 gushika kwa 28 Myandagaro 2022. Mu vyaganiriwe mu vyo baganiriye harimwo kurabira hamwe ivyoteza imbere impande zompi nko guhimiriza abanyamitahe guhurumbira Uburundi, korohereza abanyamitahe bavuye muri Japan hamwe no gukingira imitahe yabo kugira ngo igisata cyo bikorera utwabo hano mu Burundi gitere imbere. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye akaba yarashimiye cyane leta y'Ubuyapani ku kuntu yitaho abarundi nishirwa mu ngiro ry'imigambi y'iterambere itari mike. Akaba rero yarakiriye ko abasaba guteza imbere igisata c'indero, amagara y'abantu, inyubako, inkino, uburimyi, ubukerarugendo ku kiyaga Tanganyika hamwe no mu gisata co gucukura ubutare. Yoshimasa Hayashi akaba yijeje umukuru w'igihugu ko Japan igiye guteza imbere Uburundi kugira ngo buje ku rugero rumwe n'ibindi bihugu bisanzwe bikorana n'Ubuyapani. Akaba yamenyesheje ko vuba bagiye gushigikira urwaruka mu kurwigisha imyuga n'ubuhinga bugezweho kuko ari byo ntango yo guteza imbere amahinguriro hamwe n'igisata kijanye n'ivyo gucukura ubutare. Ivyo rero akaba ari bimwe mu vyo no kubwira kuri birabana n'imigenderanire n'ayandi makungu. Hari amakuru avugwa ku mpunzi zitanu z'abarundi
zahagaritswe kubera kunywa ibiyayuramutwe aho ni muri Malawi. Igipolisi carahagaritse imiyabaga 5 mu ikambi y'impunzi ya Zareka mu gihugu ca Malawi. Bamaze iminsi 5 bari mu minwe y'igipolisi. Ubwisoko mu gipolisi bakaba bakurikiranwa ku kunywa no kudandaza ibiyayuramutwe. Imiryango yabo ikabisaba ko barekugwa atagisabwe. Ivyo rero bikaba barabanje gufungirwa mu gasho k'igipolisi ko mu ikambi ya Zareka imbere yo kungururizwa mu gasho ka district ya Dowa ahari ikambi ya Zareka. Abavyeyi b'iyo miyabaga 5 y'abarundi bakaba baragiye gusaba ko borekugwa, ariko igipolisi caranse ko barekugwa. Kubw'iryo soko nyene bakaba bavuga ko hari umurima w'urumogi wasanzwe hafi y'ikambi. Kubw'impunzi igipolisi cararahiye ko gitegerezwa gutora bene uwo murima. Ni muri iyo ntumbero rero amasakwa menshi yabaye kuva mu ndwi iheze muri iyo kambi, ariko abajejwe intwaro bemeza ko atakintu giteye amakenga catowe. Abarongoye ikambi bakaba basaba urwaruka kwitaho nyabuna ibikorwa vy'iterambere aho guta umwanya banywa ibiyayuramutwe. Ikambi ya Zareka ikaba ihaye indaro impunzi zirenga 50,000 harimwo ibihumbi 11 vy'abarundi vy'impunzi z'abarundi. Mu Rumonge hari ibikorwa vyo mu isoko nkuru ya Rumonge vyose vyahagaritswe umwanya. Vyo bikaba vyarakozwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Isoko nkuru y'igisagara ca Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'Uburundi yugawe kuri Uwimana. Imbonerakure abanywanyi b'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibikorwa vyose bitanga amafaranga vyarahagaritswe mu isoko no mu mazu y'idandarizo ari mu micungararo y'isoko. Imbonerakure zikaba zarategetse abanyagihugu kuja mu ihuriro ry'abakenyezi b'umuhari w'umugambwe CNDD-FDD. Abacuruza ivyamwa n'imboga, abamafi mabisi hamwe n'ibindi bibora vyabaye ngombwa ko bahagarika ibikorwa vyabo vy'ubudandaji. Ibibanza vyose mu isoko vyugawe co kimwe n'amazu y'idandarizo ari inyuma y'isoko. Imbonerakure zategetse abanyagihugu n'abadandaza kuja mu nama y'umuhari w'abakenyezi b'umugambwe CNDD-FDD muri komine Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Itangazo ry'ubunyamabanga bw'umugambwe uri ku butegetsi muri komine Rumonge. Abashinga amateka batowe mu ntara ya Rumonge, abakenguza amateka, indongozi z'umugambwe zituruka mu mugambwe CNDD-FDD bakorera muri iyo komine. Imbonerakure abitegurira kuba imbonerakure n'abanyagihugu bose bategerezwa kwifatanya n'abanywanyi b'umuhari w'abakenyezi b'umugambwe uri ku butegetsi. Inama yabo yabaye kuri Uwimana ibera inyuma y'isoko nkuru ya Rumonge. Bamwe mu banyagihugu twavuganye barababazwa n'ihagarikwa ry'ibikorwa vy'ubutunzi bivuye ku mugambwe uri ku butegetsi. Bakaba basaba abajejwe intwaro kutagwa mu mutego wo kwikundwa kaza ku mugambwe uri ku butegetsi. Iyo nkuru rero nayo akaba no ikubwira akaba ari uko vyifashe. Ngivyo bimwe mu vyavugwaga cane hirya n'ino biba biriko biragaruka kwifuza kurejo mu mbere shikibona n'amakuru n'ibiganiro vyacu. Fyenda kuri subscribe twashishura shaka inkuru kagushikira mu mbere bivyiza kuri mwese n'ivyo ndayipfurije.